Nk'uko musanzwe mubizi aho iwacu mu Burundi ibibazo by'ubugumba umenga biraba umukenyezi wenyene. Abakenyezi bamwe bamwe baraturubikwa ngo yaje guhonya umuryango aho atoba ari nawe ubwo bugumba buriko. Abakenyezi benshi barirukanwa mu ngo kubera ubugumba, kandi hari aho ubwo bugumba buba bufise n'abagabo. Mu bagabo naho bamwe bakitwa ko ari vumwe. Iyo miryango hari aho hakumirwa umwe cyangwa bagakumirwa bose mu kibano. Ubugumba n'ubugumba bwo mu rugo gisigura yuko urugo ni babiri, ni umugore n'umugabo, no kuvuga ubugumba bwega umugore n'umugabo. Umuntu iyo afise ikibazo ahakuru kumutunga urutoke no kumutegera. Bukunda kuva kuri ingene abantu bavyaye, ari operation babagiriye canke bavyariye ahantu bashobora guca abantu imbara z'imigera. Que ceux ou celles qui veulent avoir des enfants mais qui n'arrivent pas sont souvent victimes de violences verbales, émotionnelles et autres. Igenekerezo rya 19 ntwarante umwaka wa 2019 ishirahamwe Fondation Buntu turongoye rifadikanije na Fondation Merck ryaratanguje isekeza ryiswe kandi hari gihe bisa nibigoye ibanga ry'ubuvyeyi rirengeye kuvyara canke kuba umukenyezi birengeye kwitwa umuvyeyi. Iryo sekeza rifise intumbero yo gushigikira umukenyezi na cyane mu kwerekana ko abubatse batararonka ibibondo bagumana agaciro kabo kabubatse. Nk'uko musanzwe mubizi aho iwacu mu Burundi ibibazo by'ubugumba umenga biraba umukenyezi wenyene. Abakenyezi benshi barirukanwa mu ngo kubera ubugumba, kandi hari aho ubwo bugumba buba bufise n'abagabo. Birababaje kandi birateye agahinda kubona umukenyezi ari watotezwa, kandi abahinga baratumenyesheje neza ko kenshi ubugumba bufata abagabo n'abagore ku rugero rungana n'ibice 50%. Mu gutunganya ibi biganiro rero twifuza ko abantu bajijuka mu kumenya iki kibazo cy'ubugumba, maze bakava mu butamenya butuma umukenyezi ariwe babona ko ariwe atavyara mu gihe bishitse kububakanye. Uyu munsi twashimye gufatanya iki kibazo cyo gutandukanya imvyaro n'icubugumba. Ego niko turarajwe ishinga n'umurindi wo kurondoka ngaha mu gihugu cacu, ariko niki kibazo cy'ubugumba nitwo kirenza ku ruho rw'amazi. Ni kibazo dukwiye guhagurukira, kuko murazi ingene umugore atavyara aturubikwa n'umugabo hamwe n'umuryango yagiye kwabigwamwo, gushika naho bamwe birukanwa. Muri ico gihe umukenyezi arabintabwa, ntagire uburenganzira kubwo yimbuye, agaturubikwa, agakubitwa, mbere no guhahamuka. Hariho n'abama bahahamuka. Byongeye umukenyezi nawe avyara ntahekana, agira izindi ngaruka mbi ku magara yiwe no kwiterambere ry'umuryango n'igihugu. Mwomenya ko ibiharuro duhabwa n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ritumenyesha ko
ubugumba bufiswe n'ingo z'abubatse zingana n'imiliyoni 800 mu gihugu biri mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Ubwo bugumba buva ku ngwara z'abakenyezi zitavuwe neza ku bice 80%, no kuvuga infection mu rugo rurimi rw'igishitsi, mu gihe ku isi izo ngwara ziza ku bice 33%. Naho rero twavuze ko ubugumba gufata abagabo n'abagore ku rugero rungana, biraboneka neza ko abagabo batarajijuka kuja kwa muganga, ahubwo iyo bishitse nkuko abagabo bashima kuja kurenga ibigo, gutyo bakaba mu vyaha byo gushurashura, aho kuganira nabo bubakanye kuri ico kibazo cy'ubugumba ngo baje kwa muganga, bahitamwo kuja kurondera uruvyaro ahandi. Harageze nimba hatoba haranarengeranye ko duhindura ingendo tukajijuka, gutyo tukaba intangarugero mu gutanga impanuro ku magara yabubatse umwe wese ahaherereye.